Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa ngaha mu gihugu ciza cacu c'Uburundi, ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Umushikiranganji wa mbere akaba agira ati: uko igitoro kizoduga kw'isoko mpuzamakungu niko tuzokiduza, nicamanuka natwe tuzokimanura. Mu gihe yariko arasozera ikiganiro c'abashikiranganji bahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatandatu z'ukwezi kw'icumi 2023 mu ntara ya Gitega, umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca Gervais yagize ati: muri leta twarafashe ingingo y'uko ivyo twahora dukora mu myaka iheze ugasanga igitoro kizimbutse ngaha i Burundi gusumba i Tanzania kiva, nagira ndabamenyeshe yuko muri bwa butunzi kama dufise nta gitoro dufise. Igiciro c'igitoro tugihabwa n'isoko mpuzamakungu bivanye n'iyo cimbwa, uko cimbwe kingana n'uburyo leta igishiramwo kugira gishike mu gihugu. Akaba yongera ati: ntihagire rero uwujana nyabahururu ejo ahenda abenegihugu ko leta ataco iriko irakora ku bijanye n'igitoro, ko igitoro kiguma kiduga. Igitoro si twe tukiduza, dushatse si twe tukimanura. Mugabo ico mvuze nuko kiduze kw'isoko mpuzamakungu tuzokiduza, kimanutse kw'isoko mpuzamakungu naho nyene tukimanure ku neza ya twese. Ndagusuhuje, ndakuramukije nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza. Ngaha kuri ino mboneshakure nyene nokwibutsa ko tugushikiriza amakuru aba ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi, yewe ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi, ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi mu yandi makungu. Ubukene bw'amafaranga mvamakungu bwibonekeza mu Burundi ngo butumwa nuko ayo igihugu gikenera mu kuzana ibintu biva hanze hari menshi kurusha ayo cinjiza. Ntuje kure iyo nkuru ndayigushikiriza muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Nayo ikibazo co kutumvikana kiri mu mugambwe CNL ngo kiri mu minwe ya Agathon Rwasa awurongoye. Uwo ngo niwe afise ububasha bwo gukoranya abo batavuga rumwe kugira bagitorere umuti. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganji kuri uwu wa gatanu i Gitega. Vyinshi kuri ino nkuru ni muri ano makuru mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo ubushikiranganji bw'ubutungane buvuga ko hariho ingingo z'ibwirizwa rigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa, ziburanishwa, zicibwa zikongera zigashirwa mu ngiro, zivuga igihe uwurekuwe na sentare agumizwa mu munyororo. Busigura ko hari nko mu gihe umushikirizamanza abona yuko uwo muntu arinze yidegemvya hashobora kuba umutekano muke mu gihugu canke nawe nyene hakagira umutekano muke. Umushikiranganji Domine Banyankimbona yongerako ko hariho kandi ingingo y'ibwirizwa rigenga sentare ntahinyuzwa itomora ko mu gihe umushikirizamanza yasavye isamburwa ry'urubanza uwo muntu apfunzwe aca aguma mu munyororo. Ivyo akaba yabivuze ariko arishura ikibazo c'abapfungwa bezwa ariko ntibarekurwe. Hagati aho yavuze ko kizira kikaziririzwa ko umuntu apfungwa atagira dosiye. Nayo ku kijanye n'abapfungwa bivugwa ko batoroherwa kuja kwivuza iyo barwaye, yasiguye ko abapfungwa atari bo bavuga ko bakeneye kuvurirwa hanze. Aha avuga ko ico bakunze kubona ari uko abapfunzwe hari bo bivugira ko bashaka kuja kuvurirwa hanze, kandi abajejwe kubavura aho bapfungiwe bataravuga ko bananiwe. Ngo iyo bishitse ababavura bakavuga ko bananiwe baca bafata ingingo zishoboka bakajanwa iyo bashobora kuvurirwa. Nayo kandi ubushikiranganji bujejwe amazi n'amasoko ntanganguvu ngo buriko burashiraho integuro y'ibwirizwa kugira bahamagarire abagwizatunga baba abo hanze canke mu gihugu kugira baze mu gihugu bakoreshe isoko ry'amazi Uburundi bufise arivyo Tanganyika, batange amazi ku banyagihugu bayakeneye mu gisagara ca Bujumbura. Yasiguye ko ivyo bikorwa bikeneye uburyo bwinshi. Ibrahim Uwizeye yemeza ko ukubura kw'amazi mu gisagara kuva kuko ibi bigega vyubatswe vyakozwe igisagara kikiri gito.
avuga ko inguvu z'abajejwe amazi zitakurikiye umurindi wo kwaguka kw'igisagara. Kubwiwe bituma baza barugara hamwe bakagaba amazi ahandi. Yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganji i Gitega kuri uyu wa gatanu. Nayo ku bijanye n'icikagurika ry'umuyagankuba yasiguye ko riva ku mihora yashaje hamwe no gupima umuhora wa Rusumo Falls mu gihugu ca Tanzania, kuko ngo biba ngombwa ko hari aho bazimya. Yizeza ko mu kwezi kw'icumi na kabiri ikibazo c'icikagurika ry'umuyagankuba kizoba caheze, kuko ngo uwo muyagankuba wa Rusumo uzoba wabonetse. Nayo mbandanije hano makuru nkugeza ko izi nkuru ku buryo buramvuye, womenya ko ngo ubukene bw'amafaranga mvamakungu bwibonekeza mu Burundi ngo butumwa nuko ayo igihugu gikenera mu kuzana ibintu biva hanze hari menshi kurusha ayo cinjiza. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yabivuze yatanze akarorero ko ku kwezi hakenerwa imiliyoni z'amadolari 105 kandi hinjira izishika 17 gusa. Aha akaba yafatiye ku mafaranga yari akenewe mu mwaka uza. Audace Niyonzima yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganji kuri uyu wa gatanu nyene i Gitega. Akaba yasiguye ko kugira ico kibazo kive mu nzira hari uko umwimbu wogwizwa mu gihugu, hakagabanuka ivyo igihugu gikura hanze, hongere haboneke ibishorwa hanze. Nayo kandi ikibazo co kutumvikana kiri mu mugambwe CNL ngo kiri mu minwe ya Agathon Rwasa awurongoye. Uwo ngo niwe afise ububasha bwo gukoranya abo batavuga rumwe kugira bagitorere umuti. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganji kuri uyu wa gatanu i Gitega. Martin Teretse yasiguye ko candurukiye ku guhonyanga amategeko abagenga, abasaba kubanza gutunganya ivyo imbere iwabo, bareke kuraba ko hari ico ubushikiranganji bwobafasha. Kubwiwe intumbero ubushikiranganji bufise nuko umugambwe CNL n'iyindi migambwe yose yoba iy'inguvu, ntibe imigambwe iza guteza akajagari mu banyagihugu. Umushikiranganji Niteretse yavuze ko uworeka bo mu mugambwe CNL ngo uje mu banyagihugu bikimeze uko bimeze ubu, umugambwe CNL wohava usambura igihugu. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko abasenyeri ba Katolika ubu bari mu nama yo kurondera inyishu ibibazo bihanze Katolika mu gihe ca none. I Vatikano ku kirimba kwa Papa hakoraniye inama irongowe na Papa Francis iriko ihuza abasenyeri ba Katolika bo kw'isi n'abakristu bo muri iryo dini. Iyo nama ikaba yitwa Sinode. Muri iyo sinode Uburundi bwaserukiwe na Musenyeri wa Diyoseze ya Ngozi George Bizimana. Ikibazo c'uko abapatiri bokwemererwa kurongora, uko Ekereziya Katolika yokwifata ku bijanye n'abubakana basangiye ibitsina, ukwemerera canke guhakana ko abakenyezi baba abasaseridoti. Ivyo ni bimwe mu bibazo nyamukuru biri ku rutonde rw'ibiriko birihwezwa muri iki kiringo c'iyo nama yatanguye ku wa 4 Gitugutu. Kuva nyene ubweranda Papa Francisco w'imyaka 86 habaye umwungere w'idini rya Katolika kw'isi, yaranzwe no kwerekana impinduka zimwe zimwe harimwo izo korosha imyemerere y'iri dini ifatiye ku vya kera. Ikinyamakuru co muri Amerika National Catholic Register candika ko iyo sinode izomara ikiringo c'ukwezi. Yatumiwemwo abagera ku 450, muri bo 360 baremerewe gutora ivyemezo bizoyifatirwamwo. Mu vyemezo hakaba harimwo ivyo kwanyira canke kwemerera abagore kuzezwa amabanga amwe mu rusengero, cane cane ku bapatiri. Itegeko ryo rijanye n'ukutarongora ku bapatiri n'uko Ekereziya Itegeko ryo rijanye no kutarongora ku bapatiri n'uko Ekereziya Katolika ikwiye kwifata ku bubakana basangiye ibitsina. Karidinale Mario Grech, umunyamabanga mukuru wa Sinode, akaba amenyesha ko ivyemejwe bizotangazwa mu mwaka uza. Ano makuru yacu nkaba nyasoreje ngaha, nkwipfuriza kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza. Wowe utarafyonda sabone nagushishikariza gufyondako kugira ubandanye urashikirwa n'ano makuru, inkuru kumwe n'ibiganiro umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Nokwibutsa ko tugushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru biba biriko biravugwa hirya nino mu bisata bitandukanye. Iyo wafyonze sabone nyene bigushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ugire umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.